Ndabaramukije cyane bakunzi ba Ntambura Idahita TV na cyane mwebwe abakunda mukongera mugakurikirana ikiganiro yaga muganga amagara meza kugubwa neza no kururanirwa mu byanyu no mu banya ha muherereye nivyo ndabipfurije ni jewe Janvier Manirambona nkunze kubana namwe muri kino kiganiro gisanzwe gicisha kuri Ntambura Idahita TV aho kino kiganiro gifise intumbero yo kuyaga yo kuganira yo guteramisha abakunzi bacu mu gusangira nabo inyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara kugira ngo zidufashe twese kugira amagara meza kubungabunga amagara meza kumenya mbega n'iryari umuntu yotabariza mugenzi we umuvukanyi umuvandimwe kubajejwe amagara y'abantu mbega n'iryari nawe yo kwitabariza cyangwa se yotabaza muganga mbega nibihe yokora yoshira imbere mu ntumbero kugira ngo ashishikare kubungabunga amagara meza mbega nibihe umuntu yokwirinda kugira ngo ntibihave bimugirira nabi kugira ngo kumbure umuntu ashishikare kuba ufise amagara meza mu kiganiro yaga muganga rero cacu cuno munsi twagomba tubaganirire ku vyiza canke ku nyungu turonka iyo dufunguye iyo twihereje novuga ngo indimu ni kimwe mu bifungurwa mu vyamwa bisanzwe bihari ngaha mu gihugu cacu no hirya no hino kwisi imbere indimu nibaza ko atari ikintu novuga ngo ni gishasha kuri mwebwe muri ko murakurikirana kino kiganiro kandi nagomba ntomore neza ni indimu citron mu gifaransa hari intara nigeze kubamwo bobo indimu kugira ngo menye ko atavuze umucungwe atavuga ngo indimu irura indimu itarura nayo ni umucungwe ariko umucungwe n'indimu biratandukanye ngira ngo ni kubera nyene muri ako karere muri iyo ntara ariko basanzwe bavuga tuvuze indimu rero tuvuze indimu irura le citron mu gifaransa canke lemon mu congereza kumbure umucungwe nawo rukwabo kana nyene tuzovuga ko ni vyiza ko tumenya bino kugira ngo tumenye mbega ibi bintu dufungura bidufasha iki bitumarira iki byotwungura iki tubibandanye canke tubireke tuvyongereze canke tubigabanye ni ryari umuntu akwiye kuvyihereza gute kandi ku rugero rungana gute kugira ngo ashishikare kubikora nk'uko umubiri wacu canke amagara yacu abikeneye. Iki camwa rero novuga ngo cindimu ni kimwe mu vyamwa Imana yaduhaye ngo tubifungure tuvyihereze kandi gifise akamaro kadasanzwe ku magara yacu. Bimwe mu vyo indimu idufasha ku magara yacu cyangwa se mu magara yacu mu buzima bwacu nuko indimu ngo renforce le système immunitaire. Indimu zirongerereza inguvu abasirikare canke abasoda bo mu mubiri wacu canke indimu zirongereza inguvu ubwirinzi canke se munyememvugo ubwirinzi nyene bw'umubiri wacu kuko umubiri wacu urafise ukuntu Imana yawuremanye ubushobozi bwo kugwanya ibije bibangamira amagara yacu ibije birondera guhungabanya umutekano mu magara yacu. Ubwo bwirinzi rero abo twita ngo ni abasirikare bo mu mubiri système immunitaire mu gifaransa. Indimu iyo tuzifungura ngo zirimwo vitamine C. Iyo vitamine C rero iri mu ndimu ngo irakenewe cyane kugira ngo le système immunitaire ubwo bwirinzi bw'umubiri wacu canke abo basirikare abo basoda abo bajejwe umutekano mu mubiri wacu bashobore gukora neza kugira ngo abasirikare bakingira umubiri wacu bakore neza. Bimwe mu byo barakeneye vitamine C. Iyo vitamine C nayo kimwe mu bintu iraboneka no mu ndimu. Tuzobona n'ibindi bitari bike twabonye cyangwa se tuzobona mu biganiro bizoza aho vitamine C itabonekana mu ndimu gusa irabonekana no mu bindi mugabo iyo ufunguye indimu umenye ko uba ufunguye ikintu kimwe vitamine C kandi iyo vitamine C ikenewe cyane kugira ngo habeho le bon fonctionnement du système immunitaire de notre organisme. Ikindi gira kabiri
mu bintu indimu ifasha kugira ngo ishishikare kongerereza ubushobozi abasirikare bo mu mubiri wacu, ngo indimu ngo isanzwe novuga ngo igizente ifasha kugwanya novuga ngo imyanda imicafu, ifise ivyo bita mu gifaransa ngo ni les propriétés antiseptiques. Izo propriétés rero ivyo bimwe mu bigize indimu bifasha kugira kudesinfecta, gukuraho imicafu, gukuraho imyanda, kwica novuga ngo imikrobe, amamikrobe, imigera. Hanyuma rero gutyo bica bituma rero indimu iyo igwanije imicafu, iyo igwanije novuga ngo imyanda cyangwa se amamikrobe, biba bifashije rero cyangwa se biba bifashije korohereza babasirikare mu mubiri. Urumva rero ikintu cyose kigwanya imyanda, imicafu, imigera, murumva ko kiba congerereje cyangwa se kiba gitereye umusada cyangwa se kiba kigize uruhara mu gufasha, kiba gitanze imfashanyo ku basirikare bajeje kukingira umubiri wacu. Kandi muri iyo ntumbero nyene ngo indimu zirafasha no mu kugwanya burya ngo ibicurane, zirafasha no mu kugwanya novuga ngo kwa kuntu umuntu yumva mu muhogo hatameze neza, iyo wagwaye grippe kumva novuga ngo hokera cyangwa se hakanakana hameze ukuntu. Urumva nyene ko iyo le mal de la gorge indimu uyifunguye irafasha kugwanya ibyo. Mu kiganiro yaga muganga cacu cuno munsi twagomba tuhave turangiza kano gace ka mbere kuri kino cigwa c'ivyo indimu ifasha amagara yacu, tubabwiye ibintu bitatu navyo bindi vyongera kuri bino bibiri indimu isanzwe ikora. Ngaha tubonye ibintu bibiri indimu idufasha mu kongerereza ubushobozi abasirikare bo mu mubiri wacu, mu renforcer notre système immunitaire. Tubonye ko harimo vitamine C ifasha ibitari bike kugira ngo abasirikare ba mu mubiri wacu bashishikare gukora neza borohewe. Tubonye kandi ko indimu isanzwe ifise ibyo bita ngo ni les propriétés antiseptiques zifasha mu kugwanya imikrobe, imigera, imicafu, gutyo mbere ngo bikorohereza babasirikare bo mu mubiri wacu gushishikara gukora borohewe. Hanyuma kandi mbere ngo indimu ikongera igakora nk'umuti ufasha mu kuvura ibicurane, hamwe novuga ngo no kumva ko utorohewe utamerewe neza mu muhogo, ububabare bwo mu muhogo ariko kumbure ndo canda bivuga le mal de la gorge. Rero ibindi bintu bitatu nga tugomba turabire hamwe imbere ko turangiza kano gace. Twifuza kubarambira umwanya n'inzahabu, hari igihe umuntu abafatiriwe, tube turaretse nive natwebwe murabona ko kino kiganiro gifatiwe ku kazi. Ako kazi naho urumva rero kabara gatari libre nyene muri wa mwanya novuga ngo haba hadakunze kuboneka abantu, murumva nyene kugira ngo rero ntiduhave tumara umwanya muremure hanyuma ngo baduciremwo. Twagomba tuvuga n'ibindi bintu bitatu duce tugarukiza ngaha. Rero ngo indimu kandi ngo irorohereza ibyo twita ngo ni ihoka ry'ibifungurwa. Le citron améliore la digestion. Muri nimero rero tugomba kuvugamo yuko indimu yorohereza imfungurwa zacu guhoka neza, ibyo twafunguye bikadutemba neza, bikatugwa neza, bigahoka neza. Muri iyo ntumbero rero tugomba kuvuga yuko ingene bigenda gute. No kuvuga ngo indimu zirastimula, ziratuma habaho ibyo twokwita ngo ni umwimbu w'amazi bita ngo ni la bile. Iyo bile nayo ni liquide cyangwa se na amazi asanzwe ahingurirwa novuga ngo mu gitigo dans le fond ko kumbira ngira ngo no bivuga. Hanyuma rero ayo mazi ngo asanzwe yorohereza umubiri wacu n'ivyo twafunguye kugira ngo bihoke neza, na cyane mbere rero ivyo twita ngo ni ibinure, ivyo tuba twafunguye biba birimo ibinure. Burya rero iyo umuntu yariye ngo indimu, yafunguye indimu, urumva ngo biratuma igitigo gihingura ico twita ngo ni la bile. Bile no kuvuga amazi ahingurwa n'igitigo, hanyuma ayo mazi akorohereza rero ihoka ry'ibifungurwa. Murumva ko umuntu adafungura indimu ayo mazi ntahingurwa mu mubiri byoroshe. Hanyuma urumva ko nyene
bica biheze bikaba byohungabanya ihoka ry'ibifungurwa birimwo ibinure. Rero bigaca bituma kumbure iyo bitahotse neza umubiri nawo nturonkamwo ivyo ukeneye muri vya bindi umuntu yafungura. Ikindi kintu naco gikorwa kigira kabiri mu ntumbero yo kwameliora la digestion, ihoka ry'ibifungurwa, iyo twafunguye indimu, ngo indimu novuga ngo irasulaja l'indigestion, iratuma umuntu yoroherwa, bikagabanya novuga ngo ukugorana kwihoka ry'ibifungurwa. Handi umuntu ivyo yariye yumva umenga agoma yuzuye inda, yumva umengo ntivyarenganye, yumva umengo vyagumye nyene hahandi, yumva umengo biracari kwa kundi yabirya, umengo ntivyigeze bigira, urumva nyene umengo ntaco umushishi tuwabikozeko. Burya rero ngo indimu uyifungura biragira biragabanya kuguma umuntu yuzuye inda, le ballonnement abdominaux, umuntu akaguma yumva umengo nyine inda irapompye imeze ukuntu. Wari indimu burya ngo ivyo wariye ngo urubimbo biragira uroroherwa bigahoka neza, ntugume wuzuye inda, hanyuma kumva nyene uguwe neza. Ikindi naco burya ari naco kigira gatatu kuri ino nimero itubwira ingene indimu yorohereza umuntu mu byo yafunguye bigahoka neza, nuko ngo indimu ifasha kunetwaya le tube digestif. Indimu burya ngo irafasha koza, novuga ko kwamaze kubona ko isanzwe ifise ama propriété antiseptique. Twabonye ko indimu isanzwe ikora novuga ngo nk'isabune imesura, yoza, yica imigera n'imicafu n'amamikrobe. Rero burya ngo indimu rero muri ico gikorwa ishiheze ikaza ngo ikoza novuga ngo ibihimba vyihoka kuva mu kanwa kugenda hariya muri estoma, kuvuga mushishito, mu mara, hose gushika iyo bisohokana. Namwe musanzwe muzi bitakeneye ko twirwa turababwira. None rero nuko murumva yuko Imana yaturemeye ibintu bidasanzwe bifasha umubiri wacu no kugira amagara meza. Bakunzi bayaga muganga, akaryoshe ntigahora mwitama, kuvuga menshi siko kuyamara ntamagwara hogwa. Reka tugarukize ngaha kino gice cacu cuno munsi, tuzogaruka tubandaniriza hatugejeje mu kiganiro c'ubutaha, tubabwira ibindi vyiza bikomoka ku ndimo. Hanyuma mbere turangize tubabwira rero mbega umuntu yorya indimu ku rugero rungana iki. Mbega umuntu yorya indimu 10-15 zingahe byogenda gute? Tuzorabira hamwe bitari bike mu gace gakurikira, kumbure n'ivyadukundira duce dusozerera ngaho nyine, canke mbere tuzobandanye kuko ntaco twirukira. Ni vyiza ko tuganira ku vy'amagara y'abantu n'ibindi novuga ngo bitagira ikimazi, abantu barabiraba kandi atanyigisho nzima zifasha umuntu kugira amagara meza ziba zirimo. Jewe Janvier Manirambona sanzwe ndakibatunganiza nkongera nkakibashikiriza, akaba ari jewe mwari mutaramanye. Munyemerere ndabikebanure naho ubutaha mu kiganiro yaga muganga canke no mu bindi biganiro bisanzwe bicishwa kuri Ntambwe Idahita TV. Ni agahwane.